barundikazi bakunzi b'Uburundi. Imbere ya byose nagomba manze nshimira Imana mushobora byose umuremyi w'ijuru n'isi yaturemeye igihugu cacu ciza c'u Burundi kandi gatako ikakizigama gushika uyu munsi. Uyu munsi imyaka 57 irarangiye igihugu cacu gihabuje intahe kwikukira. Kuva mu mwaka w'1962 ni Burundi bwacu bwigobotora mu vyara vyakava amahanga badushura bufuri na buhoro maze burahagurukana ubugabo urikukira. Ibendera ry'igihugu cacu riraduzwa rirahungabana, ibendera ry'abanyamahanga riramanurwa. Ruririmbo ruhagize igihugu cacu rurasamirana mu Burundi no mu makungu. Nagira rero mfate kano kanya ngo nipfuriza abarundi bose umunsi mukuru mwiza wo kwikukira. Ubabere umunsi mwiza ho muri hose, umunsi wo kuzirikana agaciro k'igihugu cacu c'u Burundi. Nico gituma twagomba tubanze kubasaba gusubiza amaso inyuma, turabe kahise k'igihugu cacu, turabe uko igihugu cari ciyubatse, ingore cagize, kugira dutahure ivyo turiko turacamwe ubu, hanyuma dutegura Burundi bw'ejo tuzoraga abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza. Imbere y'uko abadagi baza mu Burundi, imbere y'umwaka w'1903, Burundi cari igihugu giteye igomwe, cari igihugu c'amata n'ubuki. Igihugu cacu cari cifashe neza mu bijanye n'intwaro uko yari itunganijwe mu butunzi no mu mibano. Ivyo vyagaragarira mu vyakoreka ico gihe. Aha twokwibukanya uko mu iminsi mikuru yategurwa kandi ikaba mu mahoro n'umutekano ntangere. Umunsi mukuru umuganuro warerekana ubwigenge igihugu cacu cari gifise, ugufashanya no gukorera hamwe tutibagiye gusangira kabisi n'agahiye. Abarundi barangwa n'umutima wo gufatana mu nda. Aha turavuga ibikorwa bakorera hamwe mu kibiri vyatuma bakora ahantu hanini kandi mu mwanya muto. Umurundi ntiyari nyamwigendako habanamba, kanatsinda bavuga ngo nyamwigendako ntaribira impeshi. Hambavu yo kurima, abarundi barorora, baracura, barabumba, barajisha. Ivyo vyatuma abarundi baronka ivyo bakeneye batarinze kuzera inze. Aha twokwibukanya ko bari bazi no kwikorera impuzu bambara, kandi ko bari bazi bakongera bakikorera imiti kama ibavura ikongera bavurira ibitungwa vyabo. Uburundi bwari igihugu gitunganije neza mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Muri make, imbere y'umuzo w'abakoroni, Uburundi cari igihugu cifashe carangwa n'ibi bikurikira: gushira imbere Imana, kubaha umwami no kuzirikana igihugu. Ivyo vyagaragazwa n'icivugwa caranze ingoma zose z'u Burundi: Imana, umwami, Uburundi. Ivyo birerekana neza ko abarundi bari bazi Imana bakongera bakayambaza. Habanamba s'abakoroni bazanye Imana mu Burundi. Kugendera kwiyerekwa n'akaranga k'intare bikomoka ku mwami dukesha Burundi, ntarushatsi. Muri iryo yerekwa abarundi barazikana na ntaryo ko bahamagariwe kugwanira iteka ry'igihugu na kazoza kabuzukuruza. Ubumwe bw'abarundi bwakomoka ku rugo rw'umushinge w'igihugu, bugashamikira ku miryango, bukabona gushwara igihugu cose. Urugo kandi gwari inkomoko y'indero yo kuziko yashira imbere ubutore, ubutwari n'ubuhizi. Ubumwe bw'abarundi bwariserura mu buzima bwa misi yose. Barimira hamwe mu kibiri, bararagirana atawusobanurira uwundi, baramariranira imanza. Abarundi bafatana mu nda, barasangira kabisi n'agahiye. Usesekara mwimbu ukabikwa mu bitiba n'ibigega kugira ngo babike imbuto bongere batekanirize kazoza. Imico kama y'abarundi yari rurangiranwa, uwababonye yaratamarirwa agatamacumu. Iyo mico niyo yari ishingiro ry'intwaro itunganye kandi itunganiriza bose. Uburundi bwari bufise ingabo zifise ubugabo hamwe n'ibigwanisho bikwiye kandi bikoregwa ngaha mu Burundi, mu butare bw'u Burundi. Barundikazi bakunzi b'u Burundi,
mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 896 niho abadagi binjira mu gihugu inyuma y'intambara zikomeye hagati y'umwami Mwezi Gisabo n'abadagi. Abadagi bifashishije abarundi bihemu batitayeho ineza y'igihugu kirima na maconco, bituma Mwezi Gisabo arushwa maze yemera gushira umukono ku masezerano y'ikiganda yo kuwa 6 ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 903 yemera abadagi gutegeka igihugu cacu c'u Burundi. Abarundi rero muri ico gihe bari binjiye mu bihe bidasanzwe byo gutwazwa igikenye n'ubuja. Uburundi buca butakaza ubwigenge bwari bufise. Itunganywa ry'intwaro rirahinduka rija mu minwe y'abakava amahanga, ubutunzi burahungabana, imibanire irasambuka, Uburundi babwinjiye mu bihe by'umwijima. Aha twokwibuka ingene abarundi basinzikarizwa ubuzima. Abakoroni bagahungabanya agateka kazina muntu mu gukubita ibimoko abantu nk'ibikoko bambaye ubusa imbere y'abana babo. Amata, amagi, amasoro byofashije abana byashikanirwa ku nguvu abakoroni. Barashizeho kandi amakori y'agahotoro kugira ngo baje guteza imbere ibihugu byabo. Ntitwokwibagira umugera bateye abarundi w'amacakubiri. Ikibi kibishe cagiye kirabica biracika aho mu gihugu cacu. Amuravyibuka bapima abarundi amazuru, uburebure n'ibindi, baducamwo imice ngo abajyanishe kandi barabishitseko. Niko baragiye ariko basize batoroze, kandi tuvyemere uwatoroze ntiyakaravye yaraduhuganiye koko. Twokwibukanya kandi ko bitagarukiye aho gusa, kuko ibijanye n'amahinguriro, ubutare n'agataka, urudandaza aho atamurundi yarabifise ko uburenganzira. Byose vyari mu minwe y'abakoroni, uki gihugu gitakaza burundu ubwigenge mu vya politike, mu butunzi no mu mibano, igihugu kirasambuka. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 916 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 962 Ababirigi nabo basubiriye abadagi, naho nyene nta karusho kigeze kaboneka, kuko nabo nyene baje bakora ibisa n'ivyo bambere ndetse barasumbiriza. Twomenya ko ibikorwa byo guhungabanya agateka kazina muntu vyibonogoza mu gihe c'abakoroni nk'idandazwa ry'abantu. Barundi, barundikazi, bakunzi b'u Burundi. Amamuko y'u Burundi nk'igihugu canke ubwami abarizwa ku kinjana ca 14 ku mwami wa mbere Ntarushatsi Camarantama. Kuva ico gihe gushika umunsi mubi abakoroni bavogera u Burundi mu kinjana ca 19, Uburundi cari igihugu cifashe cigenga muri vyose. Igihugu c'abagabo bijunja n'ijambo, biga bakigaburira, bitunga bakitunganiriza ivyabo. Umuzo w'abakoroni mbere abarundi bo hambere bita ibihume bihumeka wabereye akaziri n'akabi kabishe Uburundi n'abarundi. Uburongozi bwiza bwashira imbere ubutungane bwaratebagajwe. Umuryango soko w'iteka n'itekane winjiranwa n'umujyano, imico myiza yo gufatana mu nda no gusonera agateka kazina muntu ititugwa n'imico mibi y'ubujyajya, agahotoro n'agacinyizo yazanywe n'abakoroni. Muri make ubukoroni bwinjije Burundi mu buja. Bwa buhinga n'ubumenyi mu bisata bitandukanye nk'uburimyi, ubworozi, ubuvuzi bw'abantu n'ibitungwa, ubucuzi n'iyindi myuga itandukanye birasamburwa. Uburundi buracugwa bufuni na buhoro, abarundi bahora bafukamira Imana bakayambaza, batangura gufukamira umukoroni batega amashi uyakwitako. Naho vyagenze uko, abarundi ntibigeze baha umugongo umwansi, ntibigeze bikinga amacukiro, amacumu acibigango urw'abahungu rwaramutse. Bagiye kuganzwa inyuma y'imyaka 7 batana mu mitwe n'abadagi, kandi ntibemeye ko batsinzwe, baremeranye kuko bagumye biyama
bongera kandi biyamiriza intwaro y'umukandamizo gushitsa biganzuye w'abaganje. Imana ntiyigeze yibagira Burundi. Mu mwaka w'1958 niho RWAGASORE Louis nabo bari kumwe batanguza urugamba rwo guhabuza intahe yo kwikukira. Ubwo rugamba rwari rukomeye cyane, ntigwamworoheye ariko rwari ubugira kimazi. Ntibwamworoheye kuko abakoroni bababajwe n'intsinzi bafadikanije n'abarundi bampemukendamuke baciye umugandagura kw'igenekerezo rya 13 gitugutu mu mwaka w'1961. Ubwo rugamba rwabaye ingirakamaro kuko naho ivyo vyari bigenze uko, igenekerezo rya mbere Mukakaro umwaka w'1962 Uburundi bwariganzuye intwaro y'ikoroni buhabuza intahe yo kwikukira. Ibendera ry'abanyamahanga riramanurwa, ibendera ry'igihugu cacu cy'u Burundi riraduzwa. Kuva mu mwaka w'1962 gushika mu mwaka w'1993 naho vyitwa ko twikukiye, abarundi ntibigeze baba mu bwigenge bari baharaniye. Bakava amahanga bagumije ukuboko mu Burundi. Ivyo bigaragarira mu ntwaro zari zishigikiwe nabo bakoroni, nazo zikaba zabaye izo kwihagira ubutegetsi, bakima ijambo abenegihugu ryo kwitunganiriza ivyabo. Izo ntwaro zarangwa n'umukazo, zuzuye amacakubiri nk'uko vyari mu gihe c'abakoroni. Aha two kwibukanya ubwicanyi bw'agomerabunwa bwabaye mu mwaka w'1965, 1972, 1988, 1993 n'ahandi. Abarundi bagumye bidadaza kugira ngo baharanire ubwigenge bw'igihugu n'agateka k'abenegihugu. Mu mwaka w'1993 Nyenicubahiro Petero nabo bari kumwe bahaguruka babicisha mu ntwaro yitorewe n'abenegihugu ngo bahindure ibintu. Bamaze gutsinda amatora, babanse bo kwikukira baciye bamugandagura. Inyuma y'amezi 3 arahiriye kurongora igihugu. Mu Burundi buba burasubiye guhekurwa. Abanyamahanga ntibigeze na rimwe bifuza ko abarundi bishira bakizana. Bagumye barondera ingene boducinyiza ngo ntituvyure umutwe. Bifuza ingene bagumana ububasha mu by'intwaro no mu butunzi. Uburundi bwarahabishijwe ariko ntibwahababutse. Barundikazi bakunzi b'Uburundi, urugamba rwo guhabuza no guharanira intahe yo kwikukira rwarabandanije. Mu mwaka wa 2005 niho abarundi bakunda igihugu basubira kwerekana ko bakeneye ubwigenge bwabo mu kwikura ko intwaro z'agahotoro zari zagiyeho biciye ku nguvu. Abarundi rero baritora indongozi kuva hasi gushika ku rwego umukuru w'igihugu. Abenegihugu barasubirana ijambo n'iteka, basubira kuronka akaryo ko gutunganya ibijanye n'igihugu cabo mu bwigenge ntangere, haba mu ntwaro, mu butunzi no mu mibano. Izuba ryari ryazimye riba rirasubiye kwaka. None kuva ico gihe gushika uyu munsi hari icoba carakozwe kigaragaza ukwikukira nyakuri kw'igihugu. Nk'uko twabivuze, ukwikukira suko abanyamahanga basubiye iwabo, ahubwo nubwo bubasha ntayigayezwa abenegihugu baronka bwo gutunganya ivyabo. Aha rero ibitari bike vyararanguwe. Nagomba ntagutorero tumwe kuvyakozwe. Ubwa mbere, abarundi bararonse uburenganzira bwo kwitorera indongozi kugira batwagwe nabo bitoreye. Ivyo vyagaragaye mu matora ya 2005, 2010, 2015 no muri 2018, aho twitorera ibwizwa shingiro ritunganijwe kandi rigategurwa n'abarundi ubwabo. Vyabaye imboneka rimwe aho mu Burundi haba amatora atamunyamahanga agiyemwo, haba mu nteguro no mu buryo. Ubu naho harimirije amatora ya 2020. Aha naho nyene abarundi bariko barayategura kandi turizeye tudakekeranya ko azoba mu mutekano ntangere akagenda neza cyane. Ubwa kabiri, harashizweho imigwi itandukanye kugira itunganirize abenegihugu kugira
bidufashe kwigobotora mu mbobane twashizwemo n'ibibi by'abakoroni. Aha twovuga umugwi ujejwe gukinga ihonyabwoko, ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo, ujejwe kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi n'iyindi. Iyo nayo ikaba iri ku kivi. Ntitwokwibagira umugwi warujejwe ibiganiro hagati y'abenegihugu wadushikanye kwitegurwa n'itunganywa ry'ibwirizwa shingiro rishasha ryavuye mu vyipfuzo abenegihugu bashikirije ihuriro ry'abanyamigambwe hamwe n'iteko riha ijambo n'ikibanza abadaserukiwe mu nzego zatowe n'abenegihugu. Ubwa gatatu, hariho kandi igikorwa gikomeye cyo gushiraho igitabo kirimwo umugambi ndongoramigambi Uburundi bugiye kumara imyaka 10 bwisunga mu bisata vyose by'igihugu kuva mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2027. Iyo vyateguwe n'abahinga b'abarundi n'uburyo buvuye mu gihugu cacu c'u Burundi. Iyo ntambwe nayo nyene irakomeye kuko ari ibiranga igihugu cikukiye. Ubwa kane, mu gisata c'ubutunzi abarundi barakora urudandazwa atagitsure, amahinguriro arubakwa kandi akarongorwa n'abarundi. Ubutare n'agataka biratunganywa neza n'igihugu ku neza y'abenegihugu bose. Ivyo ni intsinzi idasanzwe kuko kugira tubishike ko gwabaye urugamba rukomeye. Ubwa gatanu, mu iterambere harakozwe ibitari bike. Ingomero z'umuyaga nkuba ziriko zirubakwa ku bwinshi, amabarabara, ibitaro, amavuriro, amashuri mato mato ayisumbure za kaminuza, ibibuga vy'inkino, amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, amashengero ateye igomwe, amahinguriro, amazu nk'ibiro by'abakuru b'imitumba, ba mustanteri, ba buramatari byarubatswe n'ibindi. Eka mbere n'igikorwa citeka cyo kubaka ingoro y'umukuru w'igihugu ubu kikaba yaraheze. Ubwa gatandatu, mu vya politike ingingo zitari zike zarafashwe kandi zirashirwa mu ngiro kugira umwene igihugu yorherezwe nko kuvuza abakenyezi bibungenze hamwe n'abana batarenze imyaka 5 bavugwa ku buntu. Abanyeshuri biga ku ishure shingiro igice ca mbere nabo nyene biga ku buntu. Muri iyo ntumbero yo korohereza abenegihugu harafashwe ingingo yuko Gitega ibaye umugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Ingingo yashimishije abarundi benshi. Ubwindwi, amakomine yaronkejwe yose imiliyoni 500 buri mwaka. Ubu hakaba hongeye ko imiliyoni 70, bisigure ko agiye gutangwa imiliyoni 570 ku ikomine yose kugira ngo igihugu cyose gitere imbere ku murindi umwe. Haha aho hambere hatera imbere intara zimwe zimwe, izindi zikibagirwa bivanye n'abatwara igihugu iyo baturuka. Ubwo munani, mu mibano umugera mubi w'amacakubiri y'amoko y'amomekerano wabibwe n'abakoroni uri kuraranduranwa n'imizi. Ubu inzego zose z'igihugu ziganjemo abarundi bose. Aha twovuga akaroko mu gipolisi n'igisirikare, aho izo nzego zitunganijwe ku buryo abarundi bose baziyumvamwo. Iyi myaka 14 iriko irarangira harakoretse byinshi vyerekana koko igihugu cikukiye. Turazi ko bitashimishije bose nkuko bamya bikora, n'ubu baragerageje kugandagura intwari zari imbere y'abandi, mbere bamwe bakaba banhasize ubuzima. Ivyabaye mu mwaka wa 2015 vyarerekanye ko abakoroni n'ubu bataraterera hasi kagatima k'amacakubiri ko gusahura ubutunzi n'ibindi. Ariko Imana ishimwe kuko abarundi benshi barahagurutse bariyamiriza abo bagumutsi. Barundi kazi bakunzi b'u Burundi, kubona duhimbaje uyu munsi mukuru wo guhabuza intahe kwikukira inyuma y'umwaka twitoreye ibwirizwa shingiro dukoresheje uburyo bwacu, ni ikimenyetso kigaragaza ko abarundi batahuye insiguro yo kwikukira. Duhimbaje kandi inyuma y'umwaka twitunganirije umugambi w'igihugu w'iterambere w'imyaka 10. Uburyo bwo kurangura nabwo nyene bukaba ahanini buzova ahiwacu mu Burundi no mu Barundi.
Tuhimbaje kandi itegeko rishinga amahera azokoreshwa mu gice ca kabiri cy'uyu mwaka no mu gice ca mbere cy'umwaka uza w'2020 byaratewe ko umukono kandi ibice 84 kwijana vyayo bikazova mu gihugu hagati mu gihe gushika mu mwaka wa 2015 Uburundi bwazerinze ibice 52 kwijana. Iyi ni intambwe ihambaye mu mateka y'u Burundi. Nta nkeka ko ihangiro ryo kwibako 100% mu myaka itarenga 3 tudushikako. Turashimishwa kandi no kubona duhimbaje uyu munsi hari abarundi benshi bigiriye inama yo kugendera no guteramira akaranga n'imico myiza vyanye biranga Burundi n'abarundi, kugendera ubuntu, ubutore, ubuhizi, ubutwari, urufasoni, gushigikirana, kugwanya ubunebwe, gukunda ibikorwa, guharanira ubutungane n'ibindi, nakarengo utakaranga ukabutaye akabanga ugatorana karanda. Uyu munsi uhuriranye kandi nitahuka ku bwinshi by'abarundi bari bahungiye mu mahanga bitewe n'abashaka kudusubiza mu buja. Itahuka rya bene wacu riza kongereza akanyamuneza dukesha uyu munsi. Turabahaye ikaze mu bandi bene gihugu baze gutegurira hamwe imigambi y'iterambere tutibagiye amatora twimirije y'umwaka uza wa 2020. Musi rero duhimbaza imyaka 57 iheze duhabuje intahe kwikukira nakajyo kwirimbura ngo tumenye iyo twavuye, tubone aho tugeze kandi dutegure kazoza. Abarundi twirinde agatima ko guhemukira igihugu, ahubwo tube imboneza zo gushigikira no guharanira amahoro no kwikukira ku Burundi. Ururirimbo ruhagiza ukwikukira kwacu rurerekana ko Imana ariyo yakiduhaye kandi izokituzigamira. Ivyo vyatumye no mu bwizwa shingiro rishasha dushira Imana imbere. Iryo banga rirahambaye siryo gufata minenegwe. Uburundi bwacu bwarashinze icumu mu mashinga, burahagurukana ubugabo burikukira. Aha rero abarundi n'abanyamahanga babimenye ko abarundi aho bageze batazokwemera ko ako gateka kabonetse kavuye kure kadazosubira kuduca mu myanya y'intoke. Igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko RWAGASORE, ry'umushikirangoma wa mbere Petero NKURUNZIZA no bari kumwe, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro ndadaye nabo bari kumwe, umukuru w'igihugu ntajyamira n'abashikiranganje bari kumwe, Lieutenant General Dorufusha Imirimana n'izindi ntwari ritubere umusurusuru wo gusana no gusanura Uburundi. Uhabwe impundu n'abawe birerekana ko atamunyamahanga azokubakira igihugu. Umurundi wese amenye ko atakandi gateka afise kamurutira igihugu ciwe Uburundi. Nico gituma abarundi dukwiye kuvuga neza igihugu cacu aho tuba turi hose. Barundi barundikazi bakunzi Uburundi, turashimishwa cyane n'umutima n'ibikorwa by'abarundi benshi bigaragaza ukwikukira. Akarorero ka hafi no kwiharanga uburyo n'ibikoresho mu matora yo mu 2015, guterera amatora y'ibwizwa shingiro n'amatora yo gusubiriza inzego z'igihugu mu mwaka uza wa 2020. Kubera ubwo buryo busa n'ubwakwiye, twashimye ko abarundi n'abakozi ba leta bohagarika ico gikorwa, hagasigara haterera abavyipfuza n'abatari bwabikore gusa. Kukaba nkako amatora azobandanya kandi ijana n'ijyanka mu rindi nayo ushaka iteka araritekerera. Turashimiye cyane abene igihugu bamaze gutegera ko kuzerinze bidatera iteka. Dushaka kwitegurira amatora meza, guhera ubu no muri kazoza, atagira gahonzi kandi agende neza gusumba ayo tumaze gutunganya yose muri kahise. Nituzosubira kwemera imfashanyo zitwambura agateka n'ubwigenge bwacu, kanatsinda nk'uko basokuru bayamaze, ubusumano buhaza umutwe kandi ngo amazi masabano n'amarimbyiro. Leta y'u Burundi yarabonye ko iheka ubisimbiza,
nico gituma idahengeshanya kugira utwigoro two gutunganya imigambi isahiriza bene igihugu. Muri ico kigabane c'utwigoro kuva ubu umubira wahora ugenewe imiryango y'abakozi ba leta bitavye Imana ugiye kugwizwa na 5 uve ku bihumbi 124 uje ku bihumbi 800. Si ivyo gusa tugiye no gutanguza nyezina ibanki y'ugwaruka kandi turategekanya gusubizaho twaturusho abakozi bahora baronka uko umwaka utashe mu gihe vyagaragaye ko bakoze neza. Ijuru nijagenda neza tuzofata n'izindi ngingo shasha ziramira abakukuruke abageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga. Barundi kazi bakunzi b'Uburundi, hari umugenzo twatanguye mu mwaka wa 2012 igihe twigina isabukuru y'imyaka 50 duhabuje intahe kwikukira. Kuva mu kwezi kwa Mukakaro gushika mu kwezi kwa Gitugutu tuzokwinjira icese ivyaranguwe mu ntara zose mu ntumbero yo gutsimbataza intahe kwikukira tubicishije mu gutura igihugu cacu amaboko umutima n'ubuzima. Kimwe muri ivyo ni ingoro y'umukuru w'igihugu. Tuzoyinjira twonge tuyitazire izina y'ubuhizi rifise insiguro n'ikimazi ku barundi bose abashengeye abariho n'abazovuka. Tuzoyitirira wo dukesha Burundi umwami wa mbere ntahe rushatsi. Mu Kirundi tuzokwandika kandi tuvuge kwa ntahe rushatsi. Mu Gifaransa tuzovuga pare ntahe rushatsi. Mu Congereza naho tuzovuga ntahe rushatsi house. Muri iyo ntumbero nziza yo gusubiza iteka n'itekano Burundi bwacu, gutera iteka bateye iteka Uburundi, amazina y'inyubakwa, ibibanza n'ivyibutso byinshi azohindurwa abe amazina huza abarundi kandi yibutsa abarundi amateka y'igihugu cabo, maze twamirire kure amazina n'inyifato bikomoka ku buhemu, twongere tuvavanure n'imico mibi n'amazimwe vyazanywe n'ubukoroni. Utu nuturorero tumwe muri twinshi. Ingoro y'amakoraniro y'inama nshinga mateka tugiye kubaka Igitega izokwitirirwa umuganwa Rudoviko RWAGASORE. Ingoro y'amakoraniro y'inama nkenguzamateka tugiye kubaka mu ntara Gitega izokwitirirwa mushikirangoma wa mbere Petero NKURUNZIZA. Mu kiringo kitarenga umwaka umwe hazokubakwa icibutso c'intwari bihome mu mutumba wa Nkomwe muri komine Kiganda intara ya Muramvya ho yabereye incungu mu kwitangira igihugu n'umwami Mwezi Gisabo. Ikambi y'abasirikare y'amajana 211 y'abakomando Igitega kuva ubu yitirirwa umwami ntahe rugamba. Ikibuga c'indege ca Bujumbura kuva ubu citirirwa incungu ya demokrasi Nyenicubahiro. Ibarabara ry'uwa 28 Munyonyo kuva ubu yitirirwa umwami Mwezi Gisabo. Ibarabara ry'uwa 3 Nyakanga kuva ubu yitirirwa intwari Lieutenant General Adolphe Shimirimana. Ikibuga c'inkino citiriwe umugani wa Rudoviko RWAGASORE kizokwitirirwa Stade Intwari, ikibuga c'intwari. Ibarabara ry'uwa mbere Munyonyo kuva ubu yitirirwa incungu ya demokrasi Nyenicubahiro. Tugiye gushiraho umugwi w'abahinga uzotunganya neza ico gikorwa mu bwigenge n'ubwitonzi mu kiringo c'amezi 3, maze amazina y'intwari rurangiranwa mu Burundi yame mu mitima y'abarundi biciye mu kubitira inyubako n'ivyibutso biranga ubwiza n'ubuhizi bw'Uburundi. Barundi kazi bakunzi b'Uburundi, imbere yo kurangiza nagomba ndabashikirize izi mpanuro. Ubwa mbere, abarundi mubandanye urugamba turimwo rwo guharanira no gutsimbataza intahe kwikukira. Guharanira ubwigenge bw'igihugu n'urugamba rwa misi yose. Dushishikare gushira hamwe inguvu n'ivyiyumviro, dukorere hamwe tuzotsinda. Ubwa kabiri, kubandanya ibikorwa by'iterambere by'umushinge wo kwikukira nyakuri. Turipfuza ko Burundi bubandanya butera imbere uko umwaka utashe,
haraboneka ibintu bishasha vyakozwe n'abene gihugu umurindi turiko w'iterambere tukomeze. Ubwa gatatu, dutegure neza amatora ya 2020 n'iteka ry'igihugu cikukiye. Nico gituma duhamagara abarundi bose kubandanya bayitegurira bagashima n'intambwe tugezeko haba mu nteguro ndetse no mu buryo buzokora. Mu kurangiza twagomba dushimire cyane intwari zagandaguwe atakindi zizira atari guharanira no kugwanira ineza n'iteka by'igihugu. Dukebure kandi abo bose boba bagikoreshwa n'abanyamahanga ngo bave ibuzimu baje ubuntu bareke kwisamburira ko impene. Twame twibuka ko atawaye mu kigihugu waronka amahoro, benshi muramaze kuvyibonera. Dusavye impunzi zitarahunguka ngo zitahe, eka mbere n'abanyepolitiki bari hanze bakubitiza agatima mpembero bibuke igihugu cabo. Abarundi babarindiranye igishika, ariko abaronderwa no gutungana nabo nyene urabarindiriye, urubanza ntirubora. Izindi nzira zose bibaza canke bizera ko bomeneramwo no kuzimira no gutumwanya kuko ari inzira zidashika. Ni harambe intwari z'u Burundi, ni harambe intahe kwikukira ku Burundi, ni harambe ubuntu n'abarundi. Murakoze.